Ndini iteka n'umunezero ntangara by'ugusubira kuguha yambuwe mu mwanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko haba mwiperereza mu nkino mu gateka kazi na muntu mu makungu muri politiki ndetse n'andi makuru yose yo mu makungu ya kure imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo igaca iyabatorokaniriza yose ku buryo bw'idonido igaca iyabashikiriza uko yakabaye ndabahaye mwaramutse abane ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangara by'ugusubira kuguha yambuwe mu mwanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza Ndaguhaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize muri iki gitondo n'amakuru menshi cyane n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira mu gihe leta y'u Burundi ibandanye yohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba ari ingingo ndetse ibandanya ishavuza abanyagihugu b'u Burundi aho badonda gatoki bavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yohereza abasirikare b'u Burundi ngo kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyungu ziwe iyi rero ikaba ari ingingo itavuga ko rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi na cyane aba mu yandi abo mu yindi migambwe nkuko bigaragara mu majambo yagiye arashikirizwa n'abanyagihugu bamwe bati abana b'igihugu bagiye guhonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iyi rero ikaba ari ingingo ndetse inashobora kuzotuma Perezida Evariste Ndayishimiye atazokongera kwiyamamaza mu kiringo ca kabiri cyo kurongora igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 n'amatora rero y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027 bikaba bivuga ko rero iyi nayo ari imwe mu ngingo zizotuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atazokwitoza muri ico kibanza Twarabibabariye cyane ku kijanye no kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamwe bakagira bati hari ibisiga itsinzi byoba biri mu mafirigo y'u Burundi by'abasirikare b'u Burundi bagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo akaba yaranzise kuva mu gacerere atangaze ibisiga by'abasirikare baguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babitswe ngaha mu mafirigo mu Burundi ni ingingo yamye iravugwa ko n'abatari bake na cyane abatavuga rumwe n'umutegetsi bwa CNDD FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye babandanyije bavuga ko hoba hari amafaranga cyangwa se hari amahera yagombaga guhabwa bamwe mu basirikare boherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iyo ni ingingo yari yumvikanywe ko hagati ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ni ingingo rero yari yafashwe maze abasirikare bagira kamorale kuko bagomba kujya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane ko bumvaga ko harimo agafaranga mu gihe rero aba basirikare bashikaga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iyo ngingo yaciye ifutwa maze abasirikare batangira kugirisha avu ntangere ndetse no guhurumbira ivy'urugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batangura kubivamo ibi rero byaje no gukwega amakimbirane no kutumvikana hagati y'abasirikare ndetse na leta y'u Burundi biza no gutuma ndetse bamwe batangura kwanka kuja kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ufasha igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana no mugwi witwaje bigwanisho wa M23 Vyatumye rero bamwe mu banse kujya guhangana n'umugwi wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baca bacirirwa umunyororo w'imyaka 20 ndetse abandi bacirirwa umunyororo w'ubuzima bwa misi yose iyi ni ingingo twamye turababarira cyane gose muri mu makuru yacu twagiye turabashikiriza mu bihe bitandukanye byaragiye rero biravuga bikavuga ko hoba hari amadolari yoba Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo urongora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yoba yaremereye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira abandanye amuronsa abasirikare babandanye bamufasha guhangana no mugwi witwaje ibigwanisho wa M23
Gusa kandi iyo uravye neza inyifato ndetse n'ingendo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ntiwotungurwa no kumva cyangwa se ntiwobura kuvuga ko yoba hari amafaranga cyangwa se hoba hari gahunda idasanzwe y'amahera perezida w'u Burundi yoba yaragiranye na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo binatuma yohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku nguvu. Mu kiganiro twagiranye n'abasirikare b'u Burundi FDNB bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batwiganiye agashavu bafise ngo kuba bajanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku nguvu, na cane bakanavuga ko boba bariko baricirwayo n'inzara ndetse ngo batanahabwa n'ibipfungurwa bihagije, impuzu za gisoda ndetse n'ibikoresho vya gisirikare ngo bibafasha guhangana n'umwasi ku rugamba. Bamwe batwiganiye bavuga ko ngo kuba bajanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bajanwa yo ku nguvu ngo atabushake baba babifisemwo, ahubwo ari itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aba yantanze. Ni ingingo rero ishavuje abanyagihugu b'u Burundi na cane abatavuganwa n'umutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi rero ni ingingo tudashaka kugaruka ko cyane, ahubwo ingingo yihuta cyane tubafisiye kuri iyi ngingo y'abasirikare bajanwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bo mu Burundi FDNB, nuko amahera perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe kuri ubu ngubu yoba akoze ibara uravye arashobora kuyarutswa. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko muri Etat Majoro ibara ryo barisubiriye kugwa. Prime Niyongabo ndetse n'umushikiranganje wa mbere Jacques Rakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo boba bafashe ingingo yuko bagiye kubaza amahera perezida Evariste Ndayishimiye yoba ngo yaranyegeje yakuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira abandanye yoherezayo abasirikare kubandanya barwana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu yabandanije abidushikiriza. Reka tubandanirize amakuru yacu kubiriko biravugwa Igitega. Inama nkenguzamateka y'u Burundi yuguruye icese kuri uyu wa mbere ndamukiza 2025 isasa risanzwe ryandamukiza umwaka w'2025. Ivyo birori rero bikaba byari birongowe n'umukuru wayo ariwe Manuel Sinzohagera. Akaba rero yamenyesheje ko muri iri sasa ryandamukiza inama nkenguzamateka izokwihweza integuro z'amabwirizwa atatu arizo: iya mbere ni integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'amasezerano y'ubumwe bwa Afrika yerekeye gukinga ndetse no gufasha abateshejwe izabo muri Afrika, amasezerano kandi y'Ikampala yashizwe ku mukono kuwa 23 Gitugutu umwaka w'2009. Integuro ya kabiri ni ibwirizwa rigenga ingena amafaranga ya leta yakoreshejwe mu mwaka w'2023 umwaka w'2024. Naho integuro ya gatatu ni ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero 1/12 ryo kuwa 28 Ruheshi 2017 rigenga amashirahamwe y'amakoperative ngaha mu Burundi. Mu gusozera iyo nama, umukuru w'inama nkenguzamateka afatiye ngo ku bihe by'imyiyamamazo y'amatora ngaha mu Burundi Uburundi bwaba bugiye kwinjiramwo muri uyu mwaka wa 2025, akaba yasabye abarundi ngo kudasamazwa n'ivyo bihe ariko ngo bakagoma ku kivi bakagwiza umwimbu. Yahamagariye kandi kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano ngo kugira ngo ntihagire umwasi yobaca mu ryahumye. Mu ntara ya Muyinga usanzwe ajejwe umutekano w'abanyagihugu mu ruhande rwa gipolisi ariwe Aniseti Niyonzima kwigenekerezo rya 31 Ntwarante 2025 yaraciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwa misi yose ukucaha yagirizwa cyo kuba yarishe umukenyezi wiwe akongera kandi akamutemagura n'ikiziga ciwe.
urwo rubanza akaba yaruciriwe mu ntahe y'Icesi y'ikibiriraho yasazwe ejo kwigenekerezo nyene rya 31 ntwarante 2025. Uyu mupolisi Niyonzima Anicet akaba yaciye yongera kandi ahanishwa kandi ihazabu y'igihano cingana n'imiliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga akaba rero azoyatanga nk'indishi y'akababaro nko ku muryango wowo yiciye. Ariko kandi ngo bikaba kandi bitegekanijwe ko Anicet Niyonzima ari nawe yagirizwa ico caha ko azoca aja kwerekanwa mu kibanza gisanzwe gihuriwemwo abantu benshi lieu public ngo gisanzwe kiri muri komine Muyinga. Mu kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi barahimiriza ko umuguzi afise uburenganzira bwo guhabwa inyemeza bwishu cyangwa se inyemeza buguzi bizwi nka facture mu ndimi z'amahanga, ariko kuri ubu ngubu abanyagihugu bakaba bidoga batibaza impamvu bakwa utwo dutike. Ayo namwe mu majambo yashikirizwa n'abiyunguruza ku gituro c'amashirahamwe yunguruza ingenzi agence zija mu gihugu hagati kuri Kotebu. Impari izabaye impari hagati y'abari mu modoka y'ishirahamwe Niko na Tayiga yagira yanduruke ija ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere ndamukiza 2025. Urishe bamuha agatike kanditseko inomero yako ngo izwi nka ndetse n'urudome J gusa, ndetse ngo bagaca basubiza nyatike imbere yo kwanduruka. Abo ni zimwe mu ngenzi zibandanya zibidushikiriza. Bamwe muri izo ngenzi bati nta zina nta gitigiri c'amafaranga mwandikako kandi mugaca mutwaka n'udutike, none ni kuberike? Umwe mu bakorera muri iyo agence yahavuye agira ati impamvu tubase ayo matike nuko kare twahora turihisha amafaranga 9,500 y'amafaranga y'amarundi, ariko uwo munsi murabona ko byamaze guhinduka. Ico mwamenya nuko kandi kuma agence atandukanye akorera kuri ico gituro bariko barihisha amafaranga 20,000 y'amafaranga y'amarundi gushika Igitega, mu gihe kandi igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga 9,500 y'amarundi. Reka tunyarukire kandi biriko biravugwa ngaha mu Burundi na cane cane mu kigo kijejwe bijanye na Miss Burundi. Kuri ubu rero biravuga ko hasinywa amasezerano hagati y'ibanki BBCI n'ishirahamwe ingo kugira ngo Miss w'uyu mwaka n'abagenzi we ngo bazokoroherezwe mu mashuri yabo. Iyo niyo ntumbero y'amasezerano ahejeje guterwa ko igikumu ni banki BBCI hamwe ndetse n'ishirahamwe ingo ngo ishikire higanwa Miss Burundi 2025 kuri uyu wa mbere ndamukiza 2025. Muri ayo masezerano iyo banki yiyemeje kurihira umwaka w'ishure umwe abigeme batanu bazoshika mu gice ca nyuma cihiganwa. Ico mwomenya nuko iki ari kimwe muri byinshi bikorwa n'iyo banki nko gushigikira indero y'urwaruka, kumenyekanisha igihugu, utabara abashikiwe n'ibiza.
Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha muri iki gitondo. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko namakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru aba ariko aravugwa mu kibano ndetse no mu makungu ya kure. Reka rero dusozere ngaha ndabibuze mu byonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza.